nagomba rero ntegure canke tube hamwe twige amashiga atatu. Mvuze amashiga mu bicarico abatanyumva ari muranyumva mwese, abanyumva inyuma mumarike, abanyumva inyuma mumarike, canke mwese mumarike abanyumva mwese, abanyumva muce kutamanika murakoze. Nagomba gato muje kuntahura tujane bukebuke kugira ngo umuntu agire amahirwe mu buzima bwiwe, kugira ngo umuntu agire iki mu buzima. Nagomba ndabereke amashiga atatu utegereza gutegura ugatekako ubwo buzima, ayo mahirwe y'ubuzima bw'iwawe. Yesu ashimwe. Amen. Mutakuzanira intebe zitatwake. Amahirwe yawe y'ubuzima bwawe urayateka. Amahirwe y'ubuzima bwawe urayateka. Mvuze wiki mwebwe nimwe kumuranyisha. Mvuze ngo mugira gute? Kumashiga ngahe zakare bateka kumashiga atatu, atakuya atatu igikunda. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kugira ngo ibintu maximum cyane byinshi bishoboka mu buzima bw'iwawe uzogira amahirwe, nagenda kwereke ntabwo turatanga guteka, ntabwo turatanga gushaka ku mashiga utangure ndakwereka amashiga, hanyuma amahirwe y'ubuzima bwawe mu buryo bw'imwemu bitoca bigenda neza, no mu buzima busanzwe no mu bintu bitoca bigenda neza. Nuko rero Yesu abahezagire, twagomba dusome ijambo ry'Imana, turaza kugira twishimikiza bamwe bamwe tuzi babaye mu buzima bw'iwacu bakira abajene. Turagomba gusoma duhere kuri Joseph 41 ku murongo 38 mu itanguriro. Turasoma uyo murongo umwe, Yosefu turaho uko byagenze kuvuga mu itanguriro 41 ku murongo wa 38. Nambari Yesu yabigusezeraniye byose bizashoboka, atobinyuza kumuriro hagati byose bikugereho. Guhinyuzamo bicarico, guhinyuzamo bicarico, guhinyuzamo bicarico ni mu Kinyarwanda bisigura ngo evaluation, epeve, ni kuvuga ngo kubicisha mu muriro, kubigera, kubipima. Mwacumvise? Kubigera kugira gute? Kubipima. Bisigura yuko iyo Imana asezeranye kenshi amasezerano hari igihe bica mu bigera niwo muriro upima ivyo Imana asezeranye. Murakoze. Dusome rero urya murongo umwe gusoma nyene. Haravuga ngo Farao abaza abishikira biwe ati twobona umuntu ameze nk'uyu ari n'imwembu y'iki y'Imana. Yesu nabaheza reka dushima Imana gatoye. Mwami wacu Yesu, turasengeye iki kiganiro, turagisengeye, turasabye kino kiganiro kirimo amavuta kandi gitahurike kandi cinjire kandi bice cibagiranwe, kandi Imana uko ndakivuga ugitahuze gusumba uko niko ndakivuga. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Navuze ngo amahirwe y'ubuzima bw'iwacu atekwa ku mashiga naho nokoresha umwanya muto tukabitahura bica kuba bihaye. Yesu ashimwe. Ishiga rya mbere nagomba kuvuga ndarivuga
umugabo cyo kurihurukiraho. Ishiga rya mbere ni ukuba mu bintu by'impemu. Wowe cyane nibaza ko mwese muzi kwandika. Abantu batandika rero ntibamenye. Uno munsi mu rusengero turaza kwinjira mu wundi mwanya. Ubu turiko turiga, ubu turi kwiga, turi muri enseignement. Nukuba umuntu ari mu by'imwemwe. Bariya abantu dufite uko turashaka. Vuze n'ishiga rya mbere umuntu aba ari mu by'imwemwe. Utariyo, ubu nyine utariyo ukigira umugambi wo kujyayo kubitangura iby'imwemwe. Yesu ashimwe. Ishiga rya kabiri ni ukuba uzi neza ko ibyo ujejwe, ni ukuvuga uye abanyeshuri mujejwe iki? Abanyeshuri mujejwe iki? Okay. Ishiga rya kabiri ni uko twebwe abaciye ku ntebe y'ishuri dutegerezwa kuba abantu bose muzi bagize ikimazi muri Bibiliya no muri bene bariko baragize ikimazi ku ntebe y'ishuri abenshi 99 baraba icyo mvuze kuri nge dusome kuri Yosefu twafasha ko reference dusome kuri Yosefu 39 somo avuga ngo Farao abana Yosefu nivyo ati kwimana kwese byo byose nta wundi bandanya mufite biryameze nta wundi wiki mugize gute ako kararyoshe wamyavugishwa hanyuma hageze proclamation uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu Imana berize kararyoshe wamyavugishwa mu rusengero ni bien twase neza mu bwenge siko wamyakora ibikorwa by'Imana utavugisha umugabo uri mu bwenge y'Imana kirumvikana mugabo mu nyuma bagiye guproklama ubaye wakangaga wa gatatu w'icubasi biraryoshe yeze muranyishura ntaje mubona murataha ziraho kubisanga mugabo mufite kugishura mufite kuntagaruza Yesu ashimwe ishiga rya mbere no kuba mu ishiga rya kabiri no kuba mu niki umunyabwenge abyifuza ibyo bibiri maze kuvuga nawe utobyifuza nicyo gitabo bigihoshe nawe utobyifuza keretse utabyumvise gusa ivyo ndamajije abifuza kuba abibwenge kandi abanyabwenge bareka nabi nta n'umwe azovyifuza uretse gusa umuntu yora umukeha atatawe neza sivyo nimba mwese upanze nta n'umwe atavyifuza Yesu ashimwe ubwa mbere nta wundi muntu tubonye muri Egiputa sinasubiye byinshi ngomba ko twitahura iki kintu mu mwanya mutoya nta wundi muntu tubonye mu nama shikanganje nta wundi muntu tubonye mu bantu bose bo muri kino gihugu cyo muri Egiputa ni wewe wenyine tubonye uri impemu y'iki ichaka hezi notamikira ako tuwateza kubona neza nuvana za constate que mu bantu bose bo muri kino gihugu vous êtes très spécialiste umuhanga umunyabwenge umuhanga Yesu ashimwe nagomba nifurize abana bacu ugwaruka rwacu tube ab'impemu
amen amena twihane neza tuve mu byaha duhinduke umuntu wese ahinduke ave mu byaha ave mu ntege nke ave mu kintu cyose cyo mubuza kuba uw'imwemu aba umuntu w'imwemu ashitse imbere hariya rero turiko turaja bicaye mu nama nshingamateka mu nama nshinganganji mu nama y'abamusitanteri mu nama y'abakuru umutumba mugira ngo n'abakuru umutumba bonde bakajya bajya kwiga mwibaza ngo mu misi abakuru umutumba ntibazobora barisansi turiko turashaka erega umutumba ni munini ukwiye gutwarwa n'umuntu yize neza yego kwezi nibo benshi urebe bataragwira reka bazebura bagugumvye bajya batize neza ariko naho nyene ntibapfa kwandura umukuru w'umutumba baramuntu apangitse natwe baruze mwemuyera mugabo hano hagize gute hapanze neza Yesu ashimwe ego birababaza iyo diregiteri mu bitazirane Nkeshimana Aniseti ahagaze imbere uno munsi tugira twerekane amanota abanyeshuri baronse mu gice cya mbere abantu bose bakaca bagira mwe nuko amashuri yose yakoze neza mbere twabonye n'ibitangaza bidasanzwe abanyeshuri bashoboye kuronka purusantaje nini kurusha abandi bose none rero tudatebeje tugira tubereke umwimbu ingene wagenze mu kino gice cya mbere kugira mpamvu ibitangaza bayamvuga ibitangaza hari umudiregiteri avuga bene ibyo nawe nyine wadapangitse neza Yesu ashimwe dukeneye rero ko abana bacu baba b'impemu ego baba b'impemu kandi baba bake abanyabwenge mfura cyo kintu ni impuzu tuca twambara ishengero ca ryambara impuzu ego kweli imana nishimye ego kweli none rero bakaca basoma uwa mbere n'umunywi w'inzoga uwa kabiri n'umwisilamu uwa gatatu turiherereye uwajemo nawe araza yihangana siko none araza yihangana cyangwa atubamo nyine acabamo muri iyi mpande avuga vy'imwema cabibamo uwa gatanu w'icumi akaza gusanga 15-20 niwo muri groupe naho nyene wa wundi aza rimwe mu kwezi ukaca usanga babandi bose dufise twegereye basasaga akaze bagira kwa kundi bamwe bari babe no class kubera ko babonye ko ataco banze bace bigisha aba no class yakoze abona ibibazo byose ntibikunda byagaruza kumwandikira ukashaka ikibazo kimwe katagire kugira ngo baze kumwandikira kugira ngo baje kugira gute yobaribara hamwe no wanyuma ari jewe utubona mu dutatu oya twivyukiranye tube abaki ko takivuga neza reka kutakukideha kuko bibonekana ko mengo kirabaroka kimaye ndavuka kirabaroka mengo nikibakwira tube abaki bande bapyifuza basi turabasengera kandi bivuga ngo muze musenga imana izobumvira siko Yesu ashimwe dushobora kuzotorwa gutorwa mu bantu bazogira ikimazi hari imbere mugabo mwishure ataco wari wanze n'amahirwe azoba nabyize kugira ngo umuntu agire providence ashikana imana afise ingene ikora mu munyegero ingene ikora ibintu
atamuntu n'umwe abizi mugabo iriko irategura amahirwe y'umuntu umwe muri twebwe na wewe irafise ingene itegura amahirwe meza mu buzima bw'iwawe. Yesu ahabiki muriko murantambaho muriko murantambaho umviriza rero tatakubereka ibiti ya rose uyo munsi ibiti mvuze ibiti mu bitaje responsabilité yose uwo munsi. Icya kabiri cyangwa n'ishika rya gatatu ndaragibagira nuko umuntu abwirizwa kuba afise imibano mvuze ngo imibano myiza. Mvuze imibano myiza umengo ni ikintu gitoya kitamenyerewe. Mugabo ndababwire neza ndababwire amahirwe umugabo umwe yagize famiye yose yagize kubera amaherejana yatanze. Turi kumwe yari umuntu adasangiye ubwoko n'ubundi. Mvuze gutyo siriko ndabatira mu macaka ntango navuze birukanye umwe ati ko twicara tujyana muri papa arafise amahera mugabo papa wiwe nawe akaba adaha mu bwoko akaba ari mubi. Mugabo abantu b'umunyeshuri azananye uwo badahuje ubwoko mwacumbise namwe avuga ati papa jewe nta mayafise mugabo uyu twicarana n'imfuvyi nawe nta marege ndasavye waho mbicarana n'umuhicara igitegereje asanga vraiment iryo jana nkajya kwiye kubera ko adasa nk'uko kumutanisha adasa nk'uko asa mugabo kubera uwo mwana kugira ngo uwo mwana ntamuritikirize ntamumara amazi ashaka ati kubera wewe ndari kuhaye wawe undi nawe urakoze gutanga papa urakoze gutanga mugabo urumva ibyo ntabyatangura gukora amacakubiri n'iki mugabo ntabyo ngo murashaka kuzana umuntu ngaha muri famille y'iwacu vrema kubera wowe akiri nyibafu akiri baca basubira ku ishure nciye nza ndaje diregiteri asobanukane duguru ashitse ati wakagabo mwari kumwe na ndiyamunazi twari kumwe n'uyu aba bana babonanya ko wa diregiteri ntibazosubire kwirukanwa jewe utambaciki mugabo bose bavyari batagize gute arabavyaye bataguze ubwoko umwe acaguma yiga wa diregiteri atenya kwaruka atari icyo bapfana ndabona ko ntukakibisha ikora sosiyali nimuze mwishire muri vy'amacakubiri nimuze mushire ko ivy'abavyeyi banyu bankana nimuze muvyishire nimuze mushire ko ivy'inyankano zo mu miryango mugerageze mudevelope le côté social mukundane bika mukundane mukoranye nagize gute abakunzi mu mahirwe y'iwacu hari imbere abo mwabanye neza muzosanga babaye source de bénédiction babaye ivyanzo vy'iki vy'imigisha kandi nivyo urashobora kwiga ukagira mpemu yera ukaba n'umunyabwenge mugabo ukabura aho woca imana ikaca itegura umuntu mwiza mwiganye atani ico mwapfana mutava na hamwe yava mbere kure yaho waba kubera mwabanye neza mwasenganye neza mwagize ibihe byiza by'imwemu n'ivy'umubiri nawe ukazibona ati uwa uri he ati yo tigini bukurira mwageseye ntanaramba ibara ati nta n'uwoni baramazi iruhande ati ubunyene ndakubonerega uri he itike ndakurungikira urafise agatelefone tego kapfuye nabi nabohesheje imigozi kagenda karazimaze ati ucu nyaruka kubera ko wabana neza mu buryo bw'imyembu no mu buryo bw'umubiri ushobora kugira amahirwe Yesu abareze
Yesu ashimwe. Bari muri prison Joseph ngoma cengira ko bari muri prison ikote social. Bari muri prison abantu bose baguma bamwikubanga. Babona batuye umugabo vraiment n'umugabo mwiza. Naho bamufunze. Twebwe twafungiwe amakosa. Mugabo Joseph ndabonekana ko bamuhoye ubusa. Rero bari bamuhoye ubusa. Hanyuma rero haca haza abafungwa babiri. Tukwitegereze uko umeze uruwimbweme kandi vraiment nta urabiteye kandi bagize amatora bati tugira amatora umuntu yose arukira abanyororo bose baca batora nde voyez il était social cyubika yari umuntu abana neza n'abandi icyo muragitanga ingene gifite amahirwe muragitanga gifite amahirwe hanyuma rero mu nyuma rero hacaza abagabo babiri barose inzozi zidasubiramo umwe ararota undi ararota ati wowe warose bari bicariye mu gasho barabitse ati wowe ibyo warose imana yaguheza gesha yakomore ati icyo nk'aya mango uzoba wasuye ku kazi ndawe ati urabesha ati je ndigenda bikubwiye uri nawe ati jeho nange narose ibindi bati wowe rero udusezere mafuta leta wewe muce bakumanika bakunyonga nawe ati ati muzombwira mukajya gatoye bazavuga bati Krema urareba ukitwe hariya mu biro akacagerera ati sinakubwiye sabwe wewe itegeko ryabonye ko ataco wagira sura ku kazi kwa sobuze murakoze bavye akagenda haciye umwanya ati Kabura wamugabo ko atagarutse wa mugabo ngira bamurekuye basha kujya kwa mugabo Joseph nawe birengaho yahotse kuko yari ati ko avugana n'Imana amen Yesu ashimwe no mwirinde umuntu w'Imana agumya agakiza gumya ko gakiza batanguranye ibihe bigoye biratwegereje yo guhindura ibyo twakiriye gumya ko gakiza wewe kumara ko gakiza watanguranye kuva mu bwana bwawe kuva mu bwaruka ibi twabigishije si iby'amanyanga n'iby'ukuri umuntu abigumya neza bizobazigama no mu bindi bihugu bitagira agakiza haleluya bizobazigama mugume muri bizimwe nishigagiza amen none rero atagenda ashitse ati wewe rero itegeko rivuga nuku tutohoje twasanze ikosa rikwagira hanyuma rero igitambara polisi umutambara wafise maso aragiye kunyongwa karabaye twajana mugabo Yosefu yabare wawe ni bakayati ni wasikayo uzunyibuke uzugire gute Yesu ashimwe twakunda barana abantu neza ingero yacashikiye ashitseyo bati inzozi za Farao zananiranye wabutaguma yibagira kumurata abantu bati yo ndibutse hariya mw'ibohero hari umuntu ndabyibutse ninde kandi amuhamagare yabyibutse kubera iki babanye yari kucavuga ati umuhimbiri ndamwibuka kubera iki nakagumemo amahirwe y'umuntu biranavana n'ingene yabanye neza n'iki n'abantu nabo muvukana mu cyamana ukaguma abana bose muvukana gukora urutume nukurasha guhezagirwa umuvukana utari witeze ko azohezagirwa n'igikwashi ntago akubone rimwe kabiri gatatu hanze kubera inkokora z'umurengera bana leta rero bera mu buriri no
burengete bw'inzamu bwa burengete bw'inzamu mwifuka na petit frère cyangwa na grand frère cyangwa na petite sœur cyangwa na grande sœur niyo lo social hera kuko n'utu imana icyo bitaga ngo muvukana mwabanye neza muri abo muvukana iheza biyumwe toute la famille ego ndamabesha Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe dufise kitokore mu mbabarire ndikora gufasha ashitse hari imbere akibuka ko ari cyangwa mwana azoba we kakaburi hehe ndino mungonga mu bitumva ndikonda bakari biharage bogenda kuri kurangane ugasanga ona rwitsikete hanyuma rero cyufata igihe cyutanga kugete hajya ahantu genda uhagarara hajya wicare uzoka kugira mwenu kuko mwabanye neza n'umuvu mugira gute muvukana Yesu ashimwe iki kintu nagomba mugifate neza musenge mwuzure mwemu yera muhinduke mwihane ibyaha hanyuma mwongere mwige jusqu'à l'extrémité kugeza urati vraiment aho ngeza jewe nitse apana umwanya wose ngo gusenga mvuga n'ubundi oya senga uzure mwemu yera uhinduke hageze kwiga ati no uno kwiga negeza kuwa mbere Yesu ashimwe namagaye ubuhungura bwanje wewe uzobwa kagaye mu gice cya kabiri wakatanga nawe wa mbere nawe amayinite nawe mwachobisi mukumbuti tewe nige nawe gice cya mbere ngomba nige nongera n'uture mpemu yera simbe uw'impemu mugabo ikigugu mwumva biryoshye kuba uri mu mpemu neza mugabo kacuba ikigugu mwumva bijyana hari ikintu cy'abikesi Yesu ashimwe kuba byose ubifise mugabo akabati nta mubano urya nta mubano kiraryoshe nacyo murakoze cyane nk'ingire ndababwira bajya abagabo baca barahaza bakuru ba Yosefu baca musanga yari afise ibiti bitanu mwene babwira yari chef d'intendance wa perezida chef d'intendance n'ufite azigamye ubuzima bwose bwande bwa perezida nawe ni muntu yaraceze intendance ni mucumbiro tereme ni muyumve niyo muteramuca intendance amuzigamira ubuzima bwose ni ukuvuga ategeza kumenya uko batetse ategeza kumenya ingene yambara ubuzima bwose bwa perezida Farawo bwari bujejwe nde kubera umunyabwenge kandi ari umuntu w'iki umwebwe kirumvikana neza kandi ati kubana n'iki n'abantu uyu mugabo arashaka kupenetra mu bantu akaba akiyemerera mu bantu neza akamenya ingorane perezida ashobora kugira kudeta kwigomba kuba ikibazo igomba kuba ko basize w'isumu ko bagize mu kindi kintu aca atenda kubibera kubera afise ibyo bose ibyo bintu byose ari bitatu ko ari bingahe nta muntu ajyanye na nasi ya perezida arashaka kubana n'abantu kuko bose bamumwicana ataniga rihetse Yesu ashimwe igiti kigira kabiri yari premier ministre ku ngoma yanje nta wundi muntu azogusumba nta wundi muntu uretse jewe ine Farawo Yesu ashimwe igiti cya mbere yaje ubuzima bwande yaje ubuzima bwande igiti cya kabiri yari ministre wa kangahe igiti kigira gatatu yari ministre des relations extérieures ajejwe timigendane n'ayandi makuru biboneka bene se baje bavuze bati ragurura muri biro ya relation extérieure mwebwe muva tufikanane mujoge tujya gusubata hariya bangura muri biriya biro masanga y'umugabo yitwa ukundi kuntu izina baza bamwitsiriza ryo muri Egiputa Yesu ashimwe batumugenda muri abariya kwa ministre bashye basanga Yosefu yagize yicara kugira ngo bavugane n'abantu bavuye hanze kubabona ati bwaburaje nababwiye kubana neza ashobora ati mwese rimwe kabiri gatatu sohoka mugasha nahaga bagiye kubera babanye neza na Yosefu
babanye ivyo bamubwiye ntimubizi ngene bamugiriye ingene bamuhambaye impuzu bakamuta mu kinogo bakaca babesha ngo yaragize gute yarapfuye kandi akiriho akibabonye yashashaka ati mwese mugasho muze kutata igihugu bateka twebwe abanyakubahwa turi abantu b'Imana twobora abantu b'Imana zidabazi Yesu ashimwe ego kwe yaryoshe kubona neza n'abantu frere ego nambari Yesu yabidusezeraniye byose bitoshoboka atabihinyuza umuriro hagati byose bikugeraho munyuma kubera ko yarazi kubona neza cati ngo hano mwebwe basha bavuga ngo twebwe twari 11 hanyuma rero mwene wacu yaciye agenda n'ititi ngomva ko murabagesa oyaye nabandi bari korakora Imana irakomeye cyane wowe uva kuri karuma wibane neza n'abantu naho boguhama naho bokwanka naho gufata nabi umunsi umwe Imana Yesu Imana izokerekana icuri mu kimwe Yesu n'abaheza cyane Imana ishobora sedashye Yesu ashimwe gokwe no babwira byinshi yari kandi ministre de finance ico nimugihe ni mu coco ni murakizi kubutunzi bwose bwo muri Egiputa yaragize gute yarabujejwe nta bwinjira nta bwatoka byose yarabijejwe siko yarajejwe finance ni kuvuga ikigega ca leta cyose cyari mu mingo yande ya Yosefu gokwe niyo hashika abantu bigira kimazi bakaba bake mu gihugu ni byukuri muzosanga abantu bafise ama responsibility menshi kandi ariko iyo abantu ari benshi bigira kimazi umwe wese ari responsibility mwimwe kubera bafise ikimazi mu gihugu canke mwishengero Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe mwana ahuye dukende mwishengero dukende abantu banyabwenge bameze benuko bari social kandi buzuye nayo bashika mudaningoma sinababwiye umuntu rero uwo muntu havuye aja mwishamba wawundi bari hirijane havuye aja mwishamba aba mwasaya munyuma bamucasa ba president abaye president premier mandrahera premier mandigira kabiri ayikambuye migi atayibuka wa muhungu yamusabije na kwase kuyiwe nabwiye ni amahirwe y'umuntu aranavana n'ingene y'abanyereza n'iki n'abantu kubera bicarana aca musabije na kwase kuyiwe atayibuka wa muhungu yo mbega bashoboye umwerapfuye atatuka abantu mudakurondera umuntu bacora mutora bati mugasanga kiriyo mumuzane nese mumuzane n'abavukana ico nikorera batubwiye yuko gushika uno munsi abo bantu bose famiye y'iwabo yose ku mahera angahe yose uwitse nta muntu batarose ikintu muri yo leta yiwe n'ubu n'abakanya bameze neza kubera amahera do social mukicarana neza mukabana neza ari inyuma ni Yesu ashimwe kwe mukamenya kwicarana mukamenya kwigana n'abantu mukamenya guhana neza n'abantu nabo barapagana waramubaye umuco n'ahatakijijwe ubundi munsi muzohura bati oya uyu muntu ndashaka ko ameze mwenu nigeze kugenda mu gisagara kimwe cyo mu Burundi nsanga uyu muntu amerewe nabi muri station y'economy nsanga amerewe nabi cyane hanyuma rero atarambira ngora rafisi cyane kumutwara tutatujago twasenga Imana bari bantumira abantu muri cyo gisagara hanyuma rero mu mwanya muto Imana ikimukora kw'ibyo bintu ataraduka cyane gukora muri ministère de finance abo Burundi kandi kuri maye kugasi by'abana undi mushakura ngo wewe uracabaho ngo zana urafise umwana ngo uyize ngo contabilité reka ngo basi bafise diplome ya licence mu bintu byo guharura cyangwa bya finance reka nani mugenda bafite ni mugenda namufise ngo muzane ngo mugenda byose ubakora muri sixième étage muri finance yo mu yasabye byose muri mu mahirwe yawe mushire ko naho mukitije mumenye ko muri ko murabana muri ko murigana muri ko murakora ibikorwa bya groupe
hazogera igihe muri wanyu akakugirira iki kimaze. Amen. Yesu ashimwe. Ego kweli Yesu ndabahezaga cyane. Mukamenya gutora umuntu ahantu amerewe nabi, mukamenya umuntu gufata umuntu neza nibiki utavuga mu gatolika, utavuga mu Islam, nibiki umerewe gute. Je ndafite problème vraiment ndabuze abaferi. Ego ndabuze abaferi ndabusabye none cyo numva kwatumutanka kamuremesha uri kwanyumviza kamupanga kamuremesha neza yumvise rero natopfa kwibagira kuko nawe uri muntu yahamutoye. Yesu ashimwe. Yesu abahezaga abantu b'Imana. Abantu bacu babana beza bagati bajya abana bo muri groupe vraiment ntiberegagiriza umuntu baramu hama matabona umuntu w'umuyisilamu yiga kuri shirwani mukaca mwiyoruganiza yabuze umuntu mukaca mu ikintu aho uri go niyo pfa bibabi ndabesha. Yesu ashimwe. Organize mu bantu social mumenye ko mu buzima bwanyu abo bose mubona muri kumwe bimhemu n'abandi bitoro tari bimhemu barashoga amari bakubera mwebwe bigatuma yego yanyu mwe yashikako. Yesu nabaheza. Amen. Yesu nabaheza cyane. Nuko rero nagomba twabonye hano ibintu nabyiza kwambagiza amahirwe y'umuntu ashaka kugira muki ubuzima siko ino ngoma hari inganda y'ibintu tutabona akarimo ndayigo bakamenywa ubayitise basi bayikajya avuga abana tofu cyangwa ukajya kwa amazi. None rero Yesu ashimwe. Navuze ni ishigarimwe twatanguriye ko kubamo ishigarira kabiri no kuba aho hantu muhatebe kandi muhashakuri nkeneye ko mushakura akavuga ati no aho ndabereye ndahoze komereta kujya nyina wamukomereta uyu mwaka ntibishoboka ntegeza ko mu bandi kandi birashoboka. Ubundi yavuga ngo yes we can yavuze ngo perezida muri Amerika yes we can yavuze ngo ego turashoboye we nous pouvons. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bagara bako tushaka kuba abanyabwenge ababigomba turashaka kuba abanyabwenge subira bati turashobora kuba abanyabwenge bari kutabese ariko batabi bifuge ndakama kwa pe ndashobora kuba abanyabwenge kuba ego kubera ego. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ego ndashimye umunsi w'amareba shefu wa groupe arabahenda akamushaka kwikurikira ibyo bintu arabahenda iminsi yose abo bambere ko barababwira oya nous travaillons mutegeza gukora kazi ni kazi mutegeza gukora kugira ngo abanyabwenge musubize bakora yera byakakunde c'est une obligation. C'est une obligation d'être rempli dans le Saint-Esprit. C'est une obligation. Oh yeah. Il n'y a pas de négociation. Et car, n'a pas de négociation. Oh yeah, vous pouvez voir en fait, on ne va pas votre madoni, on n'a pas de oh yeah, il n'y a pas de négociation pour devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez être contre un vrai mouillard. C'est une obligation. Ego. Awore ukati gufika rimwe mutwatanga. Ubundi mugabo yigisha university haruye yababwiye ati 1+1 gaturi mugabo ndere kudufinisha cyane yari teze ageze ko baba abadokiteri biharuye bakivuga ati facciamo si essere massi plus égale encore parce que almeno di fatto dare plus diciamo capi ma se che come forse a teze diciamo gli ai di teorema do Pascal do Pitagoro di Andre Druande abadara bigakose bari tutupapa kandi bwe mwabe mu professeur samuheza gecane yari yarize yabari plus gatandatu turi
kuri examen bati plus yo mu ya mbere twebwe na docteur yagombye ko duca ahandi ngo normalement S plus hanyuma n'agakwego n'ubwira bwabona imetse umwenu ankoro esos yavuze ati shirako kabiri point abandi bati tunesi hari ibindi bintu none ibiharo n'ibihera mu wambere hageze ko bakwemera ngo ubudogutura nibatagura ku byo mu yambere ati 1 plus 1 ati umugabo yaturabye mu mutwe abona ko turi bikuku jusqu'à ce que tutomenya guteranya rimwe kuri rimwe tugomba kuronka ubudogiteri frère bacha baja muri bya bintu terere do Chicago torere do Pascal zumbu tana byabi fagite fonction neye marazumbu mana ya fonction afine zana subiramu abandi n'abanditse rimwe baca bagira bwenuko baca baratsinga amaboko ati je turabindi bintu azana abandi barafufuna bagomba baje kuraba 1 plus 1 égale 2 si 1 plus 1 égale 1 être rempli du Saint-Esprit c'est une obligation pour un jeune. Yesu yavuze ngo Imana nzosuka mpemu yera kubari n'umubiri wose mwikoreko muraho hari ufise aho utari umubiri turamukemera azoba ari dayimoni kwizina rya Yesu ndahaguruka tumukemeye umuntu atagira umubiri wese azoba ari mpemu mbi tumukemeye katika jina la Yesu tunamukemea we kama namba udafise umubiri turamukemea ariko namba twese dufise umubiri c'est une obligation tutagaragwa kuza mpemu yera. Yesu abareze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abahungu n'abakobwa ari utari umuhungu cyangwa umukobwa ntituraba babiri bonyine abahungu manika wanguse bari ego très bien merci abakobwa manika nzosuka mpemu wanje kubari n'umubiri wose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa c'est point ari il n'y a pas de négociation tugeza rekora l'effort possible votre possibilité shoboka utegeza kuzura mpemu yera no mugire cyo kuzura mpemu yera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Biriya ngo namba haruka y'ubwenge na usabe na ibyo nabyo bingo muri biri muri Yakobo siko namba haruka y'ubwenge na usabe Imana nako muri abakunzi banje. Yesu nabahezaki navuze rero kino ino shiga yitwa kuba mu mpemu naho abo abanyarwanda bavuga ngo guma bajya n'aba universiteri bo mu Rwanda buze mpemu yera muri Yesu niho ati guma mu by'impemu kirazira kugira ko universite gucubivamo kirazira ngo umuntu hayi gucubivamo kirazira ngo siyansi ya buruse gucupa mu by'impemu dogiteri dusigira intara yarose amaburuse menshi ragiye ragiye n'ahandi mugabire toujours spirituel. Amen. Hari ha Uganda mubona rose buruse rose amahirwe akomeye mu bindi bihugu mbwemu kaca buterera hariya uhejeje kugira ingorane n'ututegeza kuba turi bien équipé spirituellement intellectuellement et socialement niho tutogira amahirwe meza mu buzima bwacu. Imana ishobora Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ingana bere aya na amahirwe siko umuyego rimwe iri twagize dubere amahirwe arasa none bakuye mu ishiga rimwe urashaka gutera turahejeje. Yesu abahezagira n'ibindi byinshi umwanya urakwiye biki ibyo
bikivyo twovuga nuzeye Mose ingene yarapanze cyari ibintu bitego birivuga ngo nta muntu numwe mubazi kubana n'abantu mwisi yanganye na Mose kandi ko bikavuga ngo mu banyegiputa nta wundi munyabwenge yari yarize anganya nde Mose kandi mu buryo bw'imwemu yavugana n'Imana imbona ivyo bintu bitatu byose yaragize gute yarabifise n'abandi benshi mugome mugende mubaza murabe n'abandi bose muri Bibiliya n'abandi bose mu buzima muzobaze muzosanga abantu benshi spirituel bafite amahirwe bariko barakora neza muzosanga aho baciye izo constitution zitatu bazirambirisa Yesu nabahezagire cyane turarangije bande bipfuza kuba nk'uko kuntu iyo image iyo shusho bayibonye bipfuza kumera nk'iyo shusho bande babyipfuza kumera nk'iyo shusho mu buryo bw'imwemu mu buryo bw'ubwenge no mu buryo kubana n'abandi mu by'imibano mareka turabe Yesu abahezagire muce muhaguruka tubasengera Imana Yesu nabahezagire cyane haleluya Yesu nashimwe tugiye gusenga Imana umuntu twemerera ko yoza n'umuntu avuga ati aricyo ntungana kugira ngo mbe n'imwemu aricyo ntungana turamuhaye kaze hanyuma nimba twese tugatuke ivyo bintu bitatu ndavyipfuza tumanika amaboko abiri hanyuma tugomba dusenga Imana